mu ntumbero yo kugira tugende twese mu mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 gitembere muri 2060 rero atawusigaye inyuma y'amezi 8 yihimiriza yagize biciye mu manama atandukanye haba mu mitumba mu mazone no mu makomine kubijanye no gukora bivuye inyuma no kugwanya amarigara kugira biteze imbere ngo umufuko wose uronka amafaranga umuntu nawo uronke ico ufungura yisunze kandi ko n'abarongoye intwaro ku ngazi zitandukanye nabonyene ko bagumye bahimiriza mu manama atandukanye kubijanye no kwiteza imbere yisunze kandi amatati akunda kwibonekeza afatiye ku bukene mu miryango mishasha mbere bamwe bakagera no ku rugero rwo kwahukana kubw'izo mvu zose zadondaguwe aho hejuru musanteri wa komine Muyinga aramenyesheje abenegihugu bose ba komine cyane cyane abasore n'abigeme bageze kubaka izabo ibi bikurikira. Icambere nkuko bibona aribukije ko gucikira cyangwa gucikiza kubipfuza gushinga umuryango bihanwa n'amategeko. Umusore wese yipfuza gushinga ugwiwe abwirizwa kuba afise inzu yubatse neza uko ingana kose kandi sakaje amabati canke amatigura n'imatera. Hariya umudo wo kuinovuga ngo umudo imatera yo kuryamako ategerezwa kuba afise umurima n'imiburiburi urimo ibiti vy'amavoka 10 hamwe n'ibiti vy'ikawa 100 n'ibirenga n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Kubasanzwe badatunzwe n'umwuga w'uburimyi nabo bazokwerekana amatungo ava mu vyo bakora bizotuma yafasha kubaho mu rugo rwabo rushasha. Umwigeme nawe yipfuza kubaka ugwiwe ategerezwa gukora ibikorwa imuteza imbere kugira bizosahirize mu gihe azoba agiye gushinga ugwiwe na kare urugo ni babiri. Ubugira gatanu abavyeyi basabwe gufasha abana babo kwitegurira kubaka izabo mu kubahimiriza gukora kuva mu buto bwabo kuko ntibazovyiga bamaze kurushinga. Musanteri wa komine asozerera ino tangazo asaba abajeje intwaro ku nzego zose gushikiriza ubu butumwa abo bajejwe. Bigiriwe Muyinga kuwa 18 Rusama 2026 musanteri wa komine Muyinga Honorable Misago Ahmed. Ugwaniko ngugo mwavyumvise kera mu myaka ihitiye. Burya umuntu yiruka cyane yari umugabo. Umukenyezi nico gituma kenshi wasanga babita ngo nabazezwa nzu, wasanga kenshi umukenyezi inarugo, wasanga kenshi umukenyezi asigara muhira asigara ategura udukorwa nyene two muhira guteka iki natujya tundi nyene two muhira. Ariko ubu biruka bose. Ubu umugabo azinduka yirukanga, umugore azinduka yirukanga kurondera ubuzima kubera ko ubu urumva umwe ntashobora gusatisfeza umuryango, ntashobora kugaburira umuryango wose biba bigoye cyane. Rero kuba wanagomba abavyeyi bahamagarirwa kwigisha canke gufasha neza abana babo kugira ngo bashobore gutegura ubuzima bwo kubaka navyo nyene ni vyiza kubera ko kuko burya iyo umuntu ariko arakora ari umwe sico kimwe no gukora ari babiri. Rero zino ngingo bamwe bavuga ati turahumiwe, abandi nabo bavuga bati mbega bizokunda iki kuko wibuke neza burya ubu amabati haje batuburigeze ku mafaranga ngahe. Ibati ubu antuka ndiko ndagereranya hagati y'ibihumbi 60 na 70 gutyo. Ibati iri risanzwe rero ari nk'amabati akwiye inzu burya ntabari make kandi amafaranga ntabari make. Ntanza akarero k'amabati kubera ko isima nayo nyine rakenerwa, amatafari iki. Rero iyo umuntu atamaze kwitegura neza ngo arondere ubwo buryo canke naho ngo abari umuntu nyene ashobora kugira ubufasha bwinshi, hari gihe bishobora guhungabana gato canke naho bikamugora. Ikindi naco gucikira uretse ko ari n'icaha navyo nyene mu gihugu c'iterambere canke mu gihugu gishaka gutera imbere sivyo umuntu yava ashigikira. Rero gucikira na vraiment sinumva yuko ndumva yuko gucikira n'amakosa ntawo bikora ntawo bandanya, nimba byarakozwe ntivyo bandanya bikorwa. Ahantu je mfitiye ikibazo ni kijanye no kubaka. Kuba ufise inzu yubatse neza isakaye neza n'amabati ari kurara ibiciro. Nakonda raho ngaha prix moyen de secteur matériel de construction au mois de février et mars
senovuga ngo sero instable turaza kuvuga ku bijyanye n'ibiciro. Nariko ndavuga nti inzu kugira ngo umuntu ashobore kuyubaka yose ihere no kuvuga nkurikiranye neza nino tangazo n'uburyo bwa kijambere kubera ari bo yavuze bacanka itegura kandi batirisaka ibati no kuvuga inzu isakaye neza niyo mpamvu twavuze ko ushobora dukoresha ibati cyangwa ukoresha itegura. Je ndiko ndaba cyane kuri iki kibati amatarazimvye amategura niyo ntazi neza nta kitazimvye uri kurubaka ariko si bimwe ibinganye ibiciro ibati uyu munsi ririko rigurwa amafaranga menshi ugereranije n'itegura kumburengera ni kubera ko rishobora gutwara ikibanza kinini. Rero je nibaza yuko ibi wanagomba rimwe ni vyiza undi mwanya naho hari igihe usanga bibera intambamyi imisore n'inkumi bagomba kubaka ariko kwitunganiriza imigambi navyo nyene nivyo leta iduhamagarira kuko baradusaba yuko ugwaruka cane ko leta ubuzi bwaragabanutse sinovuga ngo ntizosubira gutanga ubuzi mugabo bwaragabanutse ugereranije kumbure no mu myaka iheze. Rero ugwaruka guhamagarirwa ko ushobora kwitunganiriza imigambi nayo ni ingingo nziza kuko kuguma uzeye ubuzima uburaro n'uburamuko ku bavyeyi canke no kuri baso wanyu abo muvukana iki navyo nyene birasubiza inyuma umuntu gasubiza inyuma kandi novuga n'igihugu. Bo uje ku kintu novuga kuri iki baraza kudufasha ariya nivyamara kuboneka ibijanye n'ibiciro by'ibijanye n'ivyo kubaka kugira ngo tuze kubirabira hamwe. Ino ngingo ni Muyinga ntabwo ari igihugu cyose kumbure mugabo ikomini ishobora kubera akarorero izindi navyo byo bavyiza. Muribuka igeneso rya mbere ukwezi kwa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Intara ya mbere yashimiwe n'intara ya Buhumuza ni naho kandi hari na Muyinga ari Cankuzo kandi mukuri gihe yaravuze ati buri gihe ukaraba mu ntara ya Buhumuza urazi ko hafashwe ingingo bavuga yuko ubu ni munyeshuri guhera mu mwaka w'intuzo kwa yambaye ikirato n'amasocks kandi ivyo vyarakozwe muri Buhumuza uyu munsi niko bimeze. Ubugira kabiri kuri no ngingo nivyo harimwo ibintu bibiri kubganje no garukako ku bintu vyashikirijwe na musanteri wa komine Muyinga ni ibintu bigira bishora kugira umuntu umugabo nyamugabo ahisha ndaza kugisigura. Hama ubugira kabiri si bose baza kuba bafise ubwo bushobozi hama rero kuba bose adafise ubwo bushobozi ibi bintu biraza kugira ingaruka mbi ku ruhande rumwe. Reka mpere kucanyuma kugisigura. Imiryango yose nisa mikoro angana hama ubugira kabiri kandi kuko avuze gucika cyangwa gucikiza gucika no gucikiza ahantu biza kuva kenshi na ya mikoro nyene bamwe kutagira ubwo bushobozi abo kuba kuko tuzi mu mico wo kurundi umuntu arakora ubukwe araja gukwa agakora ubukwe nubwo abandi mu gisagara ho muragira za predote muragira utuntu twishinye twimanza mugabo muco kirundi turazi izo manza zibiri turavuga ni gukwa gukora ubukwe hamwe umuntu agaca mu irembo kandi urabona rugo hagati mu gihugu ruguru henshi bariyubakira cyo bitangwa n'urugambiriro bakubaka n'ibiti imitoto bakinyura niyo nzoga y'ikirundi. Hariho rero abadafise novuga ngo ubwo bushobozi bwo gukora ico kintu hama kubaka inzu nayo iriko n'amabati haro n'abatabishoboye mugabo atabishoboye tugiye kugitagerwa cyo turabubu baza kuba aribo bake badashobora kubaka iyo nzu novuga iriko n'amabati nibo baza kuba bake umuntu abirabiye hagufi uravye uburyo iterambere ryagerera doga hama uko gucika no kucikiza biraza kuva kuri ivyo kuko hari abacikira bacikiza kubera ko bamwe musanga hari uwatwaye indatipfuje ugasanga umuryango muzegi tutu ugasanga bisobaye ngombwa kagenda kubaka hari n'abashamwirukana ivyo nico ni kimwe muri ivyo. Hari uwo bagenda mu ntuze mutungane canke muri komine akaca baja kwiyandikisha mugabo mu gihe baciye baza gukora cyangwa bagasanga nta nzu ya ntuze ihari biragoye ko umukobwa ntari busubire muhiri wabo aramaze kumwirukana canke umuhungu aramaze kumwakira birasaba yuko baza kuguma babana. Ico ni cambere. Hama kigira kabiri ngarutse ku cambere kucene naheriyeko kutegura umuntu kuba umugabo nyamugabo. Buri umugabo nyamugabo nkuko ari kurayivuga ni umugabo kukarondera buri na kuvana kera umugabo atiza kubakira mu yubaka akubaka mu nzu yiyubakiye kera ho barakoresha amategura nta mabati yarahari mugabo hari ukuntu bazubaka nimba ari umugandu wa kijambere canke bakarabunye ubundi buryo nyene inzu iba yubatswe mugabo kujya bavuga ati koko uri umuntu w'umugabo nyamugabo. Rero giye ukarabona munsi nivyo ibiciro by'ibintu byaraduze mu buko byaduze
hari umuhinga yigeze kuvuga ati ukeneye kuronka ikintu utari bwaronke n'umunsi n'umwe bisaba gukora nk'utari bwakore n'umunsi n'umwe. Ibintu vyaraduze hano ugeze kuvuga ati niwagera uri mu niwashika mu bihe bitoroshe nawe uzi umuntu atoroshe. Urumva niwisanga muri situation igoye nawe bisaba ko ilfo kuguca ugora nawe ukabura umuntu ugoye. Hariya ku biciro ugiye ukaraba ibiciro n'ivyo hereye kwisima kuko novuga ngo mu byo dufise ngaha vyanditswe novuga ngo n'ikinyamakuru kino kwandika kujanye n'ubutunzi Nigeria Burundi eko bari baduhaye byo mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu baza kudushira kwa ariya nivyo ugiye ukaraba birazimvye mugabo kubaka nawe ibintu bitegurira si ibintu simbirako. Kubaka inzu y'isima ni sawa mbona nako imanitse iriko amabati kuko ngaha ntibapresi bashavuga ngo uko bingana kose ushobora kubaka icyumba kimwe na saro ugasanga inzu n'ibiburi ishobora kuja nk'amabati ashika kuri 10 nk'akaro n'imiburi kuko ngerageje kwestima inzu iriko amabati kuyo bavuze hari ndisire neza yuko umuriyoni cyangwa miliyoni 2 hagati y'umuriyoni okay dufate ku miliyoni 2 cyangwa 3 zoshobora kubakira iyo nzu kuko hari abenshi bari fyaturira bamwe kuko tugiye ku masantre uza gusanga inzu ntishobora kuja munsi miliyoni 20 aho no ku masantre hajya hasanzwe uno urabizi ni guhera ku miliyoni 80 ngira kuduga 50 mugana ko navuga miliyoni 3 ruguru zirashobora kubaka inzu kuko n'amabati kuko naho ushobora kwifyaturira ashobora kwifyaturira amatafari ashobora kuyaturira cyangwa nayaturire kandi bo barashaka no kuyiturira kubera ko n'ibiti baba bafise byo guturira amatafari ashaka no agasima nako bashobora gukoresha bo bashobora ko benshi barakoresha inuze ibiciro ngabiryo uriko urumva ibiciro ugiye ukabiraba ari byo vyibi ngaho no kuvuga iki harabakoresha isima hari igiciro c'isima ya Dangote nangaye hari ugiye ukaraba hariya kuri noga kunuze kubiciro vya Dangote tajya ubwo bwa mbere ubwa kabiri nyene bwa kabiri no kuvuga insake de 50 kilo nanga ibiro 50 no kuvuga mu kwezi kwa gatatu byari ibihumbi 71 n'ijana na 6 n'ibice 4 ubwo niko kwagusohora hama kandi mu kwezi kwa February mu kwezi kwa kabiri umwaka nyene turimo byari ibihumbi 22 n'amajana 3 byaraduze ubwo n'abiri n'igice kimwe bisigura rero yuko byagiye navyo tugiye turaraba kuri bimwe ubona aha baravuga ibintu vya terre rouge manuka naco amagravier kumbure hari abatayakoresha baravuga kandi igisheri by'Ibujumbura hano na ruguru atanga sable ordinaire no kuvuga umusenyi usanzwe manuka gushika munsi hariya munsi turabe ku bijyanye n'imisumari n'iki n'imbaho kuko imbaho tugende kumanika kuko tuko turahagarara mu Muyinga gusaka no kuvuga hariho fer à béton zituruka mu gihugu c'Ubuganda genda kumbaho planche turabe planche kubera ko hari abadakoresha hariho planche de carbitus no kuvuga imbaho z'ibiti pièce imwe mu kwezi kwa kabiri ni ibihumbi 18 n'amajana 978 aha ni mu kwezi kwa kabiri mu kwa gatatu naho ni 18 n'amajana 978 n'ibice 9 musi hanyuma kandi tumanutse musi planche Greverio ni pièce imwe ni mu kwezi kwa kabiri yari 18000 urubaho rumwe ibihumbi 18 ko arabakoresha umukara tushaka bakoresha Greverio mu kwezi kwa gatatu naho ni 10 mu kwezi kwa gatatu ako banyereka ko byagabanutse byaragabanutse igiciro 17,660 ni kubera ibiti kumbura rero aha kandi ugiye ukaraba bafera beto iki naco reka tugume tugarukirize ngaha uko turiko turahagarara mu Muyinga kuko tugarutse ngaho Bujumbura byo kubaka bitwara uburyo bwinshi mugabo turiko turahagarara mu gihugu hagati hari abakoresha umufuko w'isima twakaruka 70 na uko sivyo haro rero abubaka inzu navuga yaturiye akoresheje ivyondo mugabo akoresha agasima kujya kuntu bashira hagati kujya kugira amena nk'ugasima kugira ngo biboneke tunyene kinzu yubatswe n'isima kuko urabona bo bose ko akariyo bakoresha henshi ino hari ukoresha umusenyi niyo sima gusa mugabo hagati mu gihugu ari ukurira agasima kubitarajya hagati gusa n'indani ntibi baravuga vy'isima mugabo bavuze ku ntuze kubaka gusa amabati cyangwa amategura bivuze miliyoni 3 tuke dufate nko kuri 3 canke 5 umuntu arashobora kubaka inzu mu gihe ukarabona umugabo uno munsi nawe uravye ubuzima turimo
atwaye amahera ariko aritegurira kubaka Kandi kuko ikindi naco- uravye n'uburyo ategura urubanza amafaranga atezwa kuba ikindi naco ni ruguru tuze tureka ko ari ruguru nico niko ndavuga ni ukuvuga mikoro yo hagati mu gihugu na mikoro y'Ubujumbura sanga ngira ngo urazi ko hari abantu hagati mu gihugu bafite amafaranga menshi gusoma mu gisagara yes barahari buriya gusa ruguru ikintu benshi novuga ngo mu mutwe kitabazamwo neza buriya Patrick Bujumbura umuntu ashaka kumubona afise nk'akarorero ashaka ko afise nk'imodoka akibaza yuko yoba arushijwe ubuzima n'umuntu hari mu gitoka hagati ugasanga ibintu afise agaciro k'ibintu afise biri mu miliyoni n'amamiliyoni ararima arorora ubworozi afise amatongo menshi akaguma abona ko urumenga ko ari umuntu akenya mugambi uri kwitegura kujyanye n'ico cyo kubaka kuko nayo Bujumbura benshi bari nge ngusanga yikora kutwo tuntu Bujumbura ukara hagati mu gihugu amafaranga barayafise gusa bobo nikubera gusa wowe adaharura agaciro k'ivyo muri ivyo bintu afise kuko Bujumbura n'amafaranga afise ngaga ugasanga n'ibintu afise kuko Bujumbura ni naho usanga bafise n'izo parcelle usanga nari amahera nyine akorera abaye huko nyene mwaruguru hagati mu gihugu ntitubone ko ruguru buriya ntugere ngo barakenya ntuvuga ngo amikoro hagati mu gihugu ngo nibo bake buriya barafise amafaranga gusumba benshi ngaha bari mu gisagara nta nzara bagira Bujumbura ngaha umuntu yaratariye hari umuntu yiniga gufungura mugumve hagati mu gihugu giara gucumiro je sinzi dora ya difference jewe narigeze kumara indwi zitatu ndi hagati mu gihugu sinzi ko gwatwarimo wanashima abenshi twatembera mu miryango ahenshi urana ngahe Bujumbura inkoko ikiro n'intuzeye n'inyama y'inka n'imene ubaza kari yezimbe si inkoko udora berugura abantu benshi bagiye inkoko gusumba izi mpene ni kubera zitsimbura nta nizo babaga inkoko kubera arayibaga bagwa kanguruga kwi kakwiye vraiment ega ruguru nizo nuna kubwira none ngahe Bujumbura niba ngahe bogi inkoko ruguru ni burya ruguru hariho baracafise umuco w'ikirundi ruguru nahantu hake ushobora kugenda usanze bariko barafungura ngo bareke kugaburira urafungura mu mazi mugabe ni Bujumbura hari umuntu bahora abatezi b'inkuru ni bavuga ngo bacaguha igitabo ariko kandi tukiraha nyene je ndafise ikibazo kumbure n'uwundi muntu ashobora gusa je kugira nkoti nkuru yanjye nako navuga kubwanje kubaka inzu iriko amabati kubwanje birakwiriye canke amategura ku muntu ariko aritegura kuba kugwiwe nk'umuntu w'umugabo nyamugabo ategurwa muri ubwo buryo amagira ngiye kubigeme nawe umwigeme nawe ni vyiza yuko koko ateza gukora ibikorwa byo kwiteza imbere ko ngaha bavuze aha muri gifete rya musanye burya ririmo ubwenge yasemwo yakuje kwiyumvira cyane abadakorera mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ategerezwa kuko ngaha bavuze ateza kuba fisiki rega sivyo vyonyene twavuze intuzeye mugabo ikindi kintu ngagarutse ko ategerezwa kuba gize n'umusore ateza kuba fise n'imiburiburi ibiti vy'ivoka 10 canke ikindi hamwe n'ibiti vy'ikawa ijana ubudafise ivyo navyo ategerezwa kuba agize nte ari ibindi bintu ko gasanzwe akora bidajanye n'ibi hanyuma kandi nivyo sinzi ko bagahejija ku kantu oya ngana ibi nivyo bindi kandi bikurikira ivyo hama kubigeme naho urumva ateza kuba afise ibindi bikorwa bijanye no kwiteza imbere ko gasanzwe akora kugira ngo ashobore gusahiza mu rugo nivyo erega wanagomba ni vyiza cyane kugira ngo umuntu nyene abe nk'umuntu nyene yiyubasha umugabo uko nyene umukenyezi kuko nta muntu buryo ubu nabo nyene n'abakenyezi nabo nyene baratanguye guca ubwenge ngo kirazira ko umuntu ashobora kugenda ata kintu na kimwe afise ngo agende ari ugusaba gusa umugabo amubwira ati nkeneye ibi n'ibi ni vyiza ko nabo nyene agerageza kwijukira ibikorwa vy'iterambere hanyuma kandi je nkagira ikibazo kuvuga okay nivyo iyi ngingo irasohotse ingingo irasohotse kandi itewe ko umukono n'ubireko n'ubifitiye ububasha mbega umuntu atazokurikiza izo ngingo atazokurikiza ayo mategeko azohanishwa iki hariho hari ikibazo azohanishwa iki umuntu azobikora mbega ubuyobozi bwa komine buzomufata buzomuhagarika niho kumburi umuntu ashobora kugira ku ikibazo ikintu aha gishobora gushoboka umuntu agiye akaraba amategeko agenga ingo n'imiryango ibi ntabirimo habirimo juste ariko mugabo twayivuze ibi ni muri ya nzira yo kugira nte yo guherekeza mu nakazoza aha muri iki gihe mu gihe vyamaze kuba itegeko muri komine nta muntu bemerera kugira nte kwa rushinga kuko urazi umuntu yubatse mu mategeko ateza kuja muri komine bakamwandika bashaka vuga ati ntitwemera ko kwandika iyo nico gihano gishobora gushika kuri uwo muntu
bavuga ati twe ntukwandika kubera ko ivyo bintu we ntuvyeme kuko wewe kuko babagiye kurabana iyo nzu ntayo ufise nubwo ivyo biti vy'ivoka 10 nta bihari iyo kawa nta bihari canke uwundi muntu adakora mu ibintu nawe nta bindi koko tuko turabona ubwo ntushobora kugira anti ntushobora kwandika ntitukwandika Behaje urazi ko amategeko amara atanditswe naho bashaka kumwandika nico kimwe twari ko turavuga kuko nico kintu bayereyeho kirazira kirazira yuko ushobora gucika no gucikira kuko mu mategeko agenga n'imiryango howe ayo mategeko arahari iyo wacikije ari to kuri Rwanda iyo wacike cyangwa wacikije ari umva njyo ricakuriza kugwana rero bizakugaruka handi nyene nivyo hari itegeko rimuhana mugabo eske barahana ko twagiye turabona abantu ahubwo reka twibaze kuko ibintu byo bimeze uko kumbe tuzorondera mu stanteri sivyo kuko namye saba nyoze contact yiwe na Irose isike nuko umuntu amuvugisha kugira ngo dushobore kugutuse kuganiza ko ibibazo byose ko turibaza ashaka kutwishyura hamwe ikibazo gishobora gushika mbega ntaco biza kwica ku bantu basanzwe vyiyumviro babahungu bashaka bavuga ati buriya reka ndabireke umwigeme nawe kumbure byo ni vyiza ko aratuza kuri kuko byo kwiteza imbere mugabo twayivuze yawo ushaka umuhungu ni vyiza vraiment ni vyiza kuvuga uti jewe ngomba kugirira ubugeni nyene ahantu heza inzu y'ibati nziza imatera nziza wanagomba n'intebe nuko batazishizemo nazo nyene hakeneye intebe nziza hanyuma ku mwana w'umwigeme nawe nyene birakeneye ko atagenda ari gusaba gusa umugabo bifo ko agenda nawe akontribua mu muryango niho kumbure umuntu ashobora kugira ahantu ashoboye gushika wanagomba n'iterambere ryiza ahantu hashobora kuba ikibazo abo bantu bitazoshoboka kuko si bose ibyo babishoboye nabo bizoca bigenda gute bazoca babiheba bazoca babiheba niho hari ikibazo ese mbega ubuyobozi bwa komine Muyinga hari ikintu ushobora gukora kugira ngo kumbure abo bantu bidashoboka ubuyobozi kandi ari ubwo nyene mboreka turindire kumbure twavuze yuko ari byinshi byo kubaza mu santeri abantu baza kuza kumurondera inyuma ikiganiro sivyo mugabo mu Muyinga mu vyumva ari uko mugabo n'ahandi atari Muyinga mugabo byari byiza niteka kuba wifitiye inzu yiwawe iri mwabati n'umugore azokuba hama n'umugore kwa afise ibikorwa byiwe byo kwiteza imbere ni sawa hama ikindi naco nzokura urugendo mu ntara ya Muyinga nako muri komine ya Muyinga ni buhumuza ndabe kubijanye n'ivyindimo kubera ko ari itegeko yuko ateza kuba afise biti 10 vy'ivoka n'ikawa turakora ko n'ikawa teza kuba ahantu himbuka ko muri n'ahantu ashobora kuba banavuga ngo ikawa ari sawa Muyinga je naragiyeyo arigeze gukorerayo sinatembere hagati hose nja mugabo narandahara muri umuga wacu nyene n'ahantu himbuka vraiment ikawa ni sawa barayirima gose barayirima amavoka amavuka haba hose ngira amavoka yoyo amavoka je nibaza ko atanu n'amata aba muri gucose so nivyo twavuga ngaho kuri Muyinga akubasore rero bose yifuza kubaka ugwabo ariko ngaho mujuma nabo nabo shira gateke ku mwaka ibujumbura bane bagumeze ibi bihari agujwa nawe umuntu yifuza kuba kugwataza kuba panga inzu zibaye gusa ari ibintu biba bigize ako mujuma rakwe kuba yafise niba uri barasha gupanga de chambre sawe nimo twati na douche kandi ikindi naco ntihagire umuntu azoduhamagara muri komite vraiment batubwire ngo nta kota afise cyangwa naho nta gitanda afise bisa nabi hari agatwavuzemo ni matera byose birimwo Muyinga byose birimwo rero hari umuntu bumva yabikubwiye ati jewe ukuri ndacarondeza sinaronka gitanda sinaronka ni kota urumva ko ako niko ngira ngo kumbure ahi Bujumbura bo gerageza bakarangena kugira ngo bakore izo manza ako Bujumbura nawe yakwiye kubuntu base abafise n'agaparcelle handi hantu base karazivye mugabo ariko navyo ni vyiza buri musora yifuza kuba kugwiwe ari mu gisagara ca Bujumbura ariko hagere atuza kuba afise agaparcelle handi hantu egaye nta muntu numwe atifuza iterambere ni vyiza mugomba bigiye mu itegeko naho botosha bibobrija kugirana mugabo ikibazo cyanyu mwese mwashyize mu mutwe yuko Imana ihezagira babiri ega numwe namuhezagira oya babiri sico kimwe n'umwe kuko deja baba ari babiri babasangiye urugamba rumwe